eka n'abagira football yindi corporatif ni ibintu bikenewe gose muri cadre ya organisation. Izi nyigisho rero nka twebwe zodufasha kugira ngo tuje mu mategeko, kugira ngo tuje mu rugero rw'ibindi bihugu, ibindi bihugu bimaze gutera imbere muri football, kuko football mu bisanzwe bavuga ko ari art, mugabo ni art irimo amasiyansi atari make. Nicyo gituma jewe kuri jewe mvuga ko football ari science uno munsi, kuko ikoresha amasiyansi atari make. Hari ibintu vya ekonomi, hari ibintu vya finance, hari ibintu vya medicine, hari ibintu vya nutrition, harimo ibintu byinshi gose muri football. Izi nyigisho rero zitwereka yuko tuza kugira gutunganya ama club dukurije amategeko ya FIFA na CAF, kuko niyo turiko turaja muri professionalism. Professionalism ni kintu novuga yuko ari ikintu nka usine, industry, ihinguriro ishobora kuzana ikintu, ishobora kuzanira igihugu ibintu bitari bike, amadovize, ikani ibintu byinshi gose, ama investment atari make. Uko football hajya ni nk'urudandazo no munsi. Singambe twahora dukina kera football do plaisir, umuntu yakina kubera gukunda football. Mugabo no munsi ni football umuntu ayitunganije neza ishobora kuzanira igihugu ibintu bitari bike. Je nibaza yuko biriko biraja mu ngiro, kuko nibaza ko ari ama club atari make ubu unye uriko rarabijya critère juridique. Hari ama club menshi ubu unye vuga yo mu cicaro ca mbere afise deja ama statut yayo, ico ni ikintu ca mbere. Hariho n'ama club atari make afise n'ibiro, hariho n'ama club yaba afise abantu ama commandereje ama comité exécutif ubona ko ariko arakora. Donc nuvuga yuko turi mu nzira, mugabo sikuvuga yuko atanakimwe turiko turakora canke kitarakorwa. Turi mu nzira, hariho bimwe biriko birakogwa muri ijya minimum bavuga, hariho bitari bike biriko birakorwa. Nivyo impingira cari ndende, mugabo turamaze kubona isi uko bavuga ati le bout du tunnel. Donc turamaze kubona iyo turiko turaca, kandi ni ikintu gikomeye gose ico. Hari imigwi ivuga ko bimwe mu bisabwa bisaba uburyo, bega byose bisaba uburyo butari nta cyo shora gukorwa kuri iyo migwi kugira ngo yisunge amateka. Nibaza yuko sukuvuga uburyo no kuraba urugero n'uburyo bungana gute, uko hari ivyo imigwi ishobora gukora n'uburyo bukeyi bafise bashobora kubukoresha bakabukoresha neza. Hari bimwe dufate nk'ibiro vya 50,000 francs ku kwezi, 50 ku kwezi. Nibaza yuko nta mugwi n'umwe urashobora kuronka 50 ku kwezi. Ukuravya amahera bakoresha ni menshi gose, kandi ari amahera bakoresha mu bintu kumbure ubona yuko bitagira akamaro, kumbure kuri bo bifise akamaro, mugabo muri organisation ya club bifise akamaro. 50 nibaza yuko ata club nimwe ishobora kubura 50 kugira ngo bagire ibiro. Ikindi naco kugira umuntu twovuga yuko personne de contact nk'umusecrétaire mu bénévole, ico kintu aba bénévole baruzuye, abafana mu bafana bonyene. Hari abantu bashobora, hari abafana bize bashobora kugira ati jewe ndi volontaire ka mfashe umugwi wanje mu secrétaire canke mu personne de contact. Donc hari ibintu je nibaza yuko no kugira d'abord volonté, hanyuma no kugira vision. Ego